Prayer of the week. Prayer of the week. Amasengesho ya buri ndwi kuri Voix d'Espoir. Ijwi riremesha. Bakunzi b'ibiganiro bica kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro Prayer of the week, amasengesho ya buri ndwi. Ikiganiro kibaha akaryo kugira ngo mushikirize imitwaro yanyu, tuyereke Imana na cyane cyane ku ijambo ry'Imana rivuga ko ivyo dukeneye bikwiye gushikirizwa Imana mu gusenga no kwinginga, bifatikanije no gukenguruka. Dushima Imana rero ku kandi karyo keza Imana iduhaye ko kuba imbere yayo, tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro cuno munsi aho muherereye mwese, kandi turabanezererewe mu kiganiro cuno munsi. Muri kumwe na jewe Claudine Nibitanga, kurundi ruhande ni mugenzi wanje Dina Kwizera. Ndaguhaye mwaramutse, ndaguha n'ikaze. Ndaguhaye nanje mwaramutse Claudine Nibitanga. Ndaramukije kandi abakunzi b'Isamirizi Voix d'Espoir ijwi riremesha mu kiganiro Prayer of the week, amasengesho ya buri ndwi cuno munsi. Nisigira ko hari ikindi kintu kidasanzwe Imana igiye gukora kuno munsi. Amen. Hari ikindi kintu kidasanzwe Imana igiye gukora uno munsi. Ku bakunzi ba kino kiganiro, igihe cyose twamatuvuga ko twizera iyo dusenze twizera ko tubihawe. Muheraho nyene rero mwizera ko ivyo tugira dusengere twabihawe, kuko irazi ivyo dukeneye tutarayisaba. Mu binga bw'ivyuma turi kumwe na engineer Bienvenue niyo nkuru na Vianney Sabiyumva, nibo bariko baradufasha kugira ngo amajwi abashikeho ameze neza. Nabo nyene turabahaye ikaze. Tubahaye rero ikaze mwese muri rusangi kuri uno munsi. Rero ntituri twenyene hano muri studio za Radio Voix d'Espoir Jiremesha, twace biteka ryo kuba kumwe no mutumire umukozi w'Imana, aho rero aza kutuganirira ko ari vyiza ko tuza kuri Yesu. Hari gihe Dina umuntu aba mu bintu bamuhamagaye ati hariya kwa Dina baravugishwa akabarirutse, bamuhamagaye ati hariya kwa Bienvenue ibintu vyifashe neza akabaragiye, bamubwiye mu buterera akabaragiye. Ugasanga umuntu yaregeranije nk'abaganga 50, ivyumba vy'amasengesho 100 ku misozi nk'itanu, ugasanga imisozi yose arayiza, ariko vy'ukuri ugasanga uwo muntu ntaragera ahantu atahura icaja kurondera. Uno musiro mukozi w'Imana agira tuganirire ko abarushe n'abaremerewe dukwiye kuja kuri Kristo Yesu, ntidukwiye kuja ku musozi canke kwa pastori naka, ariko kuri Yesu, tubishire Yesu. Mu ijambo rimwe bavyita gutambaza. Gutambaza. Urakoze Dina ko bihaye umurongo. Uno musi rero umukozi w'Imana aratuganirira ko tudakwiye gutambaza hariya na hariya, ariko tubwire Yesu. Ego kurondera abadufasha n'ivyo araza kubitubwira, ariko kandi kubwira Yesu naho ngo bifise ikimazi kuri byinshi. Nuko rero nawe wose ubundi nabanyoteje ni Olive Ntiranyibagira, asengera mwishengero 3-in-1 Ministry mu Carama, niwe turi kumwe kuri no munsi. Tunezere no kubaha ikaze hano muri studio za Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Murakoze cyane kunyakira. Ndabaramukije mwese. Amahoro. Ndaramukije n'abakunzi bi Radio Voix d'Espoir. Imana ibahezagire. Amen. Ako kantu karakomeye, Imana ibahezagire. Ducakirira aho nyene rega tuze turegeranya. Imana iduhezagire nta nibindi yavyumvise, kandi iraduhezagira. Mukozi w'Imana turi kumwe, imbere yuko tubaha kanya kugira ngo muze mu nyigisho mwaduteguriye, nagira ndabaha kanya k'amasegonde make musengere kino gikorwa turiko turakora. Ego reka dusenge. Mana turagushimiye nyene ububasha bwose n'icubahiro, tugushimiye igitondo ciza kidasanzwe uduhaye, tugushimiye uwundi munsi twabonye, umunsi utigeze kuboneka mu buzima bwacu kandi tutazokongera kubona. Turaguhaye kaze ngo bane natwe Mwami muri iki kiganiro tugiye kugira cyo gufasha ubwoko bwawe. Ni wowe dushaka ngo ufate volant Mwami, ugirire neza umuntu wese ariko aratwumva, yumve wewe ntabara amajwi yacu n'ivyo tugiye kuvuga, ariko yumve wewe, imitima ikunyotewe uyigenderere muri kino gitondo. Turakwiteze mu izina ryawe gira Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane, kaze mu nyigisho. Ego. Ndongeye kubaramutsa abo turi kumwe hano
Imana ibahezagire. Ndaramukije n'abakunzi b'Radio Voix d'Espoir. Muri kano gatondo hari ijambo Imana yasize ku mutima wanje kugira ngo tuganire n'abariko baratwumva. Iryo jambo ryanditse muri Matayo n'igice 11 ku murongo wa 28. Niryo jambo tugiye gusangira kugira ngo turiganire ko mu mwanya ugiye kuza imbere. Reka ndasoma mu izina rya Yesu. Matayo igice 11 ku murongo wa 28 niho tuja guhera. Haravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. 29 havuga ngo mwiremeke ingogo yanje. Haleluya. Amen. Ngo munyigire ko kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Amen. Reka tugeze ngaho. Yesu nashimwe cane. Amen. Iri jambo ni jambo ridasanzwe, aho Yesu ubwiwe yari karatanga invitation, yari ko arahamagara. Iki gihe yari kabwira abantu, atangazwa muri ico gisagara yararimwo, atangazwa n'ukuntu abantu batariko baramwumva. Ahantu yarari mu bisagara yararimwo, ngo yari mu gisagara citwa Korozini na Betsaida. Yari hakoreye ibitangaza vyinshi. Bari bamubonye akora, baramwumva yigisha, akiza, akora ibintu vyinshi, ariko abo bantu ntibabishira ku mutima. Biramubabaza gushika yahavuga ngo iyo abi Sodom baza kumva ngo ivyo mwebwe mwumvise, igisagara nticari kurimbuka. Hama rero ariko araheza aya majambo aravuga ngo muze kuri jewe. Amen. Aratanga invitation, arabwira abantu bose, arabwira abamama, arabwira abapapa, arabwira abasore, arabwira n'inkumi ngo muze kuri jewe abarushe n'abaremerewe. Muri kino gihe turiko turabamwo, abantu bararemerwa. Claudie, abantu bararemerwa. Ego. Abantu bararemerwa, kandi hari n'abantu baremerererwa aho batoreremerewe. Uruzi ko umuntu ashobora kuremerwa, akaremerwa n'ivyaha kandi ari mwishengero. Icyaha kandi ari mwishengero, aho yokiriye akahareremererwa, ntamenye, akabaho afise imitwaro yikoreye, akabaho afise ibintu yanyegeje bimuremereye cane. Rero Yesu aravuga ngo nimuze kuri jewe. Arabatumirira kuza kuriwe, arabatumirira ko ariwe ngo aha aye uravye ngaha ku murongo wa 29 havuga ngo mwiremeke ingogo yanje, ngo munyigire ko. Haleluya. Ngo twigire kuri Yesu. Yesu igihe kimwe niho Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo unyigane nkuko nanje nyigana Kristo. Kristo niwe karorero kacu. Yesu nashimwe cane. Rero ndashaka kubwira umuntu muri kino gihe ariko araca mu bintu bigoye, hari ibintu vyinshi bishobora gutuma umuntu aremerwa. Ikintu ca mbere kiremera umuntu n'icaha. Yesu nashimwe cane. Amen. Mu bisanzwe iyo umuntu akijijwe, uyo munsi ntaca hagarika ngo birarangiye. Hari inyigisho nyinshi twumva ngo maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo yabirangiye, ariko nagenda kubwire ngo gukizwa ni processus. Dukizwa buri munsi, ku munsi umuntu agenda ariyeza, ku munsi umuntu agenda atera intambwe gushika tuzoshike. Rero icaha ni ikintu gishobora kuremera umuntu. Wera umuce wa mbere hari ivyaha, n'umuce w'ivyaha, aho umuntu ashobora kwibaza ati Yesu akiza ingwara gusa. Mugabo Yesu ntakiza ingwara gusa, ariko arakiza n'ivyaha. Ikintu ca kabiri Yesu akiza, novuga ngo nibikomere. Umuntu arashobora gukizwa, agakizwa n'ivyaha, akihana ivyaha akabivamwo. Mugabo kubera ubuzima yaciyemwo, ibikomere yagiye aragira, n'ibintu yagiye arahura navyo, ugasanga
ameze nk'umuntu yikoreye ibintu ugasanga araremerewe ugasanga ararushe ugasanga n'umuntu naho yakiriye Yesu nk'umwami ugasanga yama yijiriwe kubera ibikomere kubera imibabaro ivyo navyo Yesu arabikiza ndakunda ijambo ryanditse muri Yesaya 61 ku murongo wa mbere Yesaya 61 reka ndahasome gato twihuta umurongo wa mbere ndasoma mu izina rya Yesu Kristo haravuga ngo mpwemu uhoraho ubu ni Yesu ariko aravuga ngo ari kuri jewe ngo kuko yandobanuje amavuta ngo mbwira abaciye bugufi ubutumwa bwiza ngo yantumye gutubika aka kajambo niko nashaka ngo gutubika imitima imenetse Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo hari abantu usanga bafise imitima ibabaye, hari abantu usanga bararushe, hari abantu usanga ubuzima baciyemwo vraiment hari ibikomere bwabasigiye. Ivyo navyo nyine Yesu arabiruhura. Ngo niwe ngo yamutumye gutubika. Niwe ashobora kugera aho umwana w'umuntu atoshika. Haleluya. Ibyina mu mutima aho umukozi w'Imana aho umupastori wawe adashobora gushika Yesu arashobora kuhashika akagukura imibabaro. Numva ari ibintu bidasanzwe hari ikindi Yesu yavuze kuri rino jambo tuko turavuga ko yaravuze ku murongo wa 29 muri Matayo kujya gice cyo muri Matayo 11 umurongo wa 29 avuga ngo muyigane akantu ko kumwigana kwigana Kristo ibintu two kwigira kuri Yesu ni byinshi ibintu twomurabira ko ni byinshi reka mvuge bitatu gusa muri ivyo bintu ikintu cyambere no guca bugufi Yesu yatweretse akarore keza ko guca bugufi yaraciye bugufi yari umwami w'abami mugabo arahitamwo kuza kwisi ahitamwo n'ahantu ho kuvukira Claudine ahantu hagayitse cyane ahantu atamuntu numwe yari kwifuza mugabo we wahahitamwo kuko yari umwanya w'abami yari afise guhitamwo ahandi hantu rero ikintu cambere twomwiga ko nuguca bugufi ikintu cakabiri twomwigira ko nugusenga Haleluya. Usomye neza ijambo ry'Imana rirakubwira neza muri Matayo ko igihe cyose ngo yaja gusenga Amen. Ngo nkuko yaramenyereye no kuvuga ngo gusenga vyari ubuzima gusenga niko bwari ubuzima bwiwe ikintu ca gatatu no kugwanisha ijambo ry'Imana kubera igihe cyose muravyibuka igihe Satani ngo yaravuye mu masengesho y'imisi 40 ageragezwa n'umwasi aramubwira amajambo menshi hama aramubwira ngo handitswe ngo natwe dukwiye kwiga kugwanisha igihe cyose dushikiwe n'ibintu kugwanisha ijambo ry'Imana Imana ibahezagire amen Dina no kwiga kugwanisha ijambo ry'Imana ivyo rero navyo nta handi biva mu gusoma ijambo ry'Imana kuko utasomye ntiworonka ico uvuga ngo handitse ngo ni handi uca usanga uri kuvuga ibitari vyo turashimiye rero umukozi w'Imana hari akabazo kamwe mu vyo yavuze ngira ndamubaze kugira ngo dutahure hari ikintu cyakoze ku mutima wanje wavuze ko abantu barushe ari benshi nukuri ndushi zirahari kandi ubiravye usanga umwe wese aruhijwe n'ivyiwe bitandukanye umwe wese ugasanga agenda yiyumvira ati je ivyanje nije bikomeye ariko wavuze umugwi w'abantu rero ngo hariho abantu baremerewe kandi ugasanga baremererewe mu kibanza batari kuremerererwamo uratanga nk'akarorero ngo ugasanga hariho umuntu aremerewe ari mwishengero hanini uravuga ngo aremerewe n'ivyaha nagira rero ngo nce mbaza aho nyene none ko umuntu aba ari mwishengero akaba afise abayigisha bamwigisha ijambo ry'Imana mugabo akagaruka akaba aremerewe n'ivyo vyaha ikibazo rero naciye ngira mbega byoba bimuva ko we ku giti ciwe canke hari n'igihe usanga biva kuri barya abantu bamureze mu buryo bw'imwemo umuntu ntahinduke akaguma kwakundi kuko wavuze ko umuntu ku kibazo c'ivyaha akwiye kuguma yiyeza ku munsi none mbega umuntu arinze aba yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ngabo ntagere ku rugero rwo kuzariyeza biva kuri we canke birashobora no kuva ku murongoza mureze murakoze cyane muvagije ikibazo ciza cyane kandi gikomeye umuntu arashobora kuba mwishengero agakizwa amashengero arafise abungere arafise abavyeyi agakizwa kaza mwishengero abavyeyi
ndakishura mu buryo bubiri birashobora kumuvako canke bikava ku murongozi wiwe mugabo akeshi birava ku muntu ku giti ciwe kuko hariho aho umurongozi wiwe ageza mugabo hariho nawe intambwe canke uruhara ategerezwa kugira hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjwe bwishwe no kutamenya iyo umupastori yamaze kukwereka inzira y'agakiza ukihana ivyaha ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza haba hasigaye akaryo kiwawe ko kwama ubuzima bwawe usoma ijambo ry'Imana nakivuze muri bya bintu dukwiye kwigira kuri Yesu hari intambwe rero umuntu atera yo kuba mu ijambo ugasoma ijambo ry'Imana ukamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga kuko nukuvuga ngo arakurera hariho ibyaguha ukiri umwana mugabo hari urugeze ugezako nawe ugatangura kwironderera rero kuguma mu ishengero ukaguma uboshwe n'ivyaha mu ijambo rimwe hari kenshi abari uruhara bw'uyo muntu ko kutamenya icyo akwiye gukora ego ijambo ry'Imana ngaha ni vyose harimwo vyose umenya icyo ukwiye gukora ku munsi hamwe no kwisengera ego urakoze cyane nizera ko utanze inyishu nziza kuba ariko baradukurikirana nahanyu rero ho gusuzuma ntuzohave uta ikuvyo ku murongozi ariko nawe tera intambwe ukure ureke kuguma uri umwana nawe wironderere hanyuma ukomeze kuzuriyeza niho ivyawe bizogenda neza Dina jewe naguriwe murakoze cyane nakurikiranye inyigisho zo mwigisha wacu mu byo yavuze ko dukwiye kwigira kuri Yesu kimwe yavuze ku kintu cyo gusoma ijambo ry'Imana kenshi iyo turi mu kino kiganiro turarubona turakunda kwakira ubutumwa buvuga ngo iyo ndi konsoma Bibiliya nsinzira kandi ugasanga umwete wo kuyisoma ntunyaruka nkuko tugira umwete wo kuraba telefone ico kintu gituma umwete wo gusoma ijambo canke ugeze kuja gusoma ijambo haca haza gatiro haba tuvuga ngo ni satani yaduteye canke ni nuruhe ruhara umuntu yogira kugira bikunde ageze gusoma rya jambo naritahure rero uramenya Filipo usomye muri Bibiliya ya nkone nguri kirasoma ijambo ry'Imana ujya mu mwigishwa Yesu yamubaje ngo ivyo usoma urabitahuye nawe avuga ngo reka sindabitahuye byo bari uko Bibiliya umuntu ayisoma ntayitahura agacaramirwa agacabira akoze cyane ubisanzwe gusoma Bibiliya igihe cyose umuntu agiye gusoma Bibiliya umenye ko iyo turiko turasenga twebwe turiko turavuga turiko turabwira Imana ni twebwe tuvuga mugabo iyo ufashe iki gitabo ukacugurura umenye ko uba wuguruye akanwa k'Imana ico rero satani ntagikunda satani yokureka ukavuga ukaririmba satani yokureka ugakora ibindi bikorwa vyose mugabo aranka kumenya ukuri satani aranka umuntu asenga satani aranka umuntu amenya ukuri kw'ijambo ry'Imana uko nihamenyera kumugwanya rero telefone yokureka ukayimara ko 24 heures mugabo ufashe Bibiliya ugatangura gusinzira mu yandi majambo nukumenya ko abo tugwana atarabinyama n'amaraso haleluya ukamenya yuko abatugwanya sabantu bona sabantu baza gutya ariko sabinyama n'amaraso rero igihe cyose ugiye gusoma Bibiliya ugiye gusoma ijambo ry'Imana uramaze ukitegura ugasenga ukabwira ati Imana ndashaka kuvugana nawe biciye mu ijambo ry'Imana ati ndashaka umpe inkomezi ubane nanje ugasenga kuko ngaha uri kurasoma ijambo ni kuvuga ngo ni Imana nakanwa k'Imana navuze neza nakanwa k'Imana bawuguruye rero ukwiye kwisengera ukamenya nuko utegezwa kubibera amaso uko satani atokureka ngo widegemvye usome ijambo umenye ukuri kugira ngo widegemvye gutyo uramenya ko ari ingwano n'intambara iyo umaze kubitahura ugwanya iryo tiro igisigaye ikindi gikomeye iyo uri kurasoma Bibiliya ntuyisoma nka dictionnaire ntuyisoma nka roman oya uyisoma urasaba Imana ugasaba mpemu utingiye gusoma ijambo mpemu yera ushoze gutahura ivyo ngiye gusoma Imana irabigushoboza kuko Imana yacu irumva mu ijambo rimwe satani yanka ko tuvumbura ibanga rihishijwe ngaha ego
urakoze cyane Dina wanyuzwe anyuzwe pe okay nibaza ko udahava wongeza Yes, waguriwe arakoze cyane murumva ko harimo ikintu cibitse mu bitabo ca Bibiliya ari naco Satani agwanya ko duhava tumenya canke tuvumbura naco gituma kuri babandi muhora mutanga ya mitwaro oje yo ntanguye gusoma canke gusenga ca sinzira murabe rero tugwane n'ico kintu kugira ngo tumenye ukuri guhishije mu ijambo ry'Imana Amen. arakoze cyane umukozi w'Imana kuri no munsi kuri ano majambo meza nukura twigishije neza nizera ko nawe ahuri wafashijwe nkibaza rero ko Dina yamaze kuba hafi yitegura kubatwakura n'abatwandikira ubutumwa bwanyu bugufi canke mutwakura imihora ni yindi nyene ntiturahindura ni 62 22 55 96 62 mushobora no gukoresha umuhora wa Econet rero ni 79 22 55 96 79 ku bantu muri ko mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook aho naho biremewe ko mucishaho ubutumwa bwanyu kandi tukabwakira neza icese turabahaye rero ikaze Dina Kwizera hari abumbonera ego murakoze cyane turashobora kwinjira mu karyo keza ko gusoma ubutumwa umunywanyi wacu rero dukora kwa kundi aturamukije turamuramutsa ego ariko kandi bakwiye kuturamutsa baturamukije bose tumire yavuze ati umunywanyi muntu ngati shalom nanje ndaremerewe cyane n'ivyaha vy'umugabo wanje ico Imana ikumva gusenga kwanje ikamubohora akarande zose ziri muri we noruhuka ku mutima mumfashe gusenga ati kuri umuntu ararushe ndabona umuntu ahamagaye yatangiye guhamagara tugitangura ikiganiro ariko tumwakire inyuma yo kumwakira turaheza tugaruke kuri urya muntu allo baramutse amahoro amahoro nariko ndumviriza ubutumwa bwiza nariko muraduha ego jewe yamfise umutwaro narasubiye inyuma mu gakiza mu nsenge ego uwo muntu uwo mutwaro urakomeye Dina twariko tuvuga rero umukozi w'Imana dufashe tugaruke kuri urya mutwaro wa mbere araremerewe n'ivyaha vy'umugabo wiwe ariko akenshi nkunda kubona hari igihe natwe ivy'iwacu tubinyegeza tukabona ivy'abandi naho umukozi w'Imana rero ho guterera mbega muri ico gihe yo kwifata gute uwo mukenyezi ego murakoze cyane yavuze ko ababazwa cyane n'ivyaha vya karande vy'umushinga ntahe wiwe ariko mu bisanzwe we ntaco yokora kugira ngo akize umushinga ntahe wiwe usivye kumusengera nashaka kumusaba uyu mumama nimba ariko aratwumva ni umumama ego ariko aratwumva yumve yuko ategerezwa wenyene ubwa mbere kwisuzuma ati mbega jewe ko ndiko ndaraba umushinga ntahe wanje ivyo ariko arakora mbega jewe bimeze gute hama niyasanga ameze neza atarubanza atakintu na kimwe atangorana afise afate imyanya ikwiye gushira mu maboko y'Imana umushinga ntahe wiwe ijambo ry'Imana riri clair kuri ico kintu iyo dusenga Imana iratwumva hama kandi hariho n'igihe Imana ikoresha amagorwa kugira ngo kwizera kwacu gukomere hari igihe Imana yemera ko duca mu bintu kugira ngo idushikane ku rundi rugezo kugira ngo natwe dukure ubwacu rero iyo ikintu cose kiriko kiraba nukuraba nikinavuze nukwisuzuma ubwiwe arabe ko ameze neza imigenderanire yiwe n'Imana yamaze kubona ko imigenderanire yiwe n'Imana imeze neza atangure gufata imyanya yo gusengera umushinga ntahe wiwe ubundi naco yokora samajambo naco yomubwira mugabo kumusengera hamwe n'ingeso nziza zomwereka akamwereka urukundo muri ivyo vyaha umushinga ntahatashe akamwakira akamubwira mu bugwa neza uti Imana izo kugira neza izo kubohora ivyo vyaha akamusengera vrema vy'ukuri ndazi neza ndizeye ku Imana izo mugirira neza ikagendera uyo mushinga nta mu gihe gikwiye amen amen murakoze Dina turafise ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook uri kuri adutorokaniriza ubutumwa ho tube twifashishije buno hari umunywanyi agira ati shalom ari mu buterere
vyiza cane kwijambo mutugaburiye muri kino gitondo mudusubije mu ivyizigiro Amen. mugire Amen. umugisha mwese woniye jinde mu Amen. buterere Amen. ubundi butumwa no bw'umunywanyi wacu ari muyinga uwo nawe rero ni Aineya ahagira ati shalom Shalom Aine. muguwe Shalom, neza shalom. Claudine na Dina Yego. ngo No, mwubahwe Amina. ntiyamwibagiye ati namurindire ubabaza ibintu ku rutonde agashishikara agira ati ndamukiriza umutumire turabaramukije ijambo ryo muri Matayo riranyubatse Amen. yego turakomereza kwa Dina kwizera turakomereza hano Yesu nashimwe cyane Amena. mu nsengere ngwaye ingwara y'igitigu kandi mu nsengere ndifuza kugura bibiliya yego haratumberejeho kuko rya jambo ry'Imana mu kwigana Yesu adafise bibiliya Ntibikunda ko arisoma. ariko akaba afise telefone izi telefone zinini birakunda ko Aba arashiramwo bibiliya Yego. hanyuma mu gihe agatelefone kamukundiye katazimye yarosa akariro aca barifashisha bibiliya na cane Yego. cane ariko afise kajya gatoyi ntibikunda Yego. Imana imuhe amahera kugura bibiliya amena Yesu nashimwe cyane Amena. mu nsengero uwo ni ari mwitenga mu nsengero Imana inyongera inkomezi zo kunesha abarozi n'amadayimoni yego hari uwundi mwigeme yanditse ati umuhungu dukundanye agomba ko twongera gusambana kuvuga yarabibayemwo agomba rero ko babigumamwo mugabo wavuga ati jewe nofuma ndamuheba hako mbandanya muri iyo nzira y'ubusambanyi. Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba amena ndamukiriza umutumire turabaramukije cyane ngo hezagirwa cyane amen ngo ndumufiyemere mufise umutwaro ndakundwa kandi cyane yego dizi gukundwa biraryoha hakabanza ashima Imana ko akundwa niyo ni intambuko ego ndavuga ati uwuje wese abagiye nta gikundiro bifise kugira igikundiro ni intambuko ariko kandi bifise navyo intambamye bifise intambamye bwabo nico gihe naco kiberamwo maso kuko ari maso ariko ashime kuko wamuririmbye sindamwibuka niba ari canco sinzi n'uwo ari we ntiwombaza yavuze ngo Yesu gukundwa haleluya azoga kundwa uravye ukundwa ukongera ugakunda biba bimeze neza ariko nawe bandanye ubutumwa bwiwe ariko rero aho niho nagomba kugera mbere haje ngo ariko ereka nawe yavuze ngo ariko baza bashaka kunsambanya nanje nca niruka ahubwo akomeze yiruka kuko byarankomerekeje singomba kubisubiramwo rero shaka Imana impuwo tuvyumva kumwe yashimye no kuduha utunomero twiwe ariko ndamubwira nti atekane turabibona utu tunomero ashaka tuje muri ndondeza tubona nitwoja muri ndondeza kandi turasenga Imana hamikora igidi yasanzwe izomuguha we tekana ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo amahoro murakoze cyane ku nyigisho muduhaye mu nsengere nihangane mu bukumi bwanje nze ngira urugo rwiza musengere umusaza wanje aragwaye agoma vyimba ku mubiri akire musengere n'umwana wa mama wacu aheruka kuvuka yama mu bitaro yo mana we akama kama maraso nukuri muze kumusengera n'amahoro mbere ngo ndamusoma akazina ndi Everine ndashaka mu nsengero nta mahoro mfise mu mutima nguma niyumvira cyane Everine muze kumudoma ko muze kumuvuga ngo Everine muze kurivugira Imana imuha amahoro yo mu mutima aha mamukaraza kuraba ico bivako niyasanga hari ibyaha yakoze bituma bimubuza amahoro nuko vyihana nyabo zakurondera umukozi w'Imana vyatagure yego shalom baramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro ndashaka mu nsengere nasubiye inyuma mu gakiza yego ariko ndashaka mpemu yera yongera nyobore kandi mu nsengere ndagwaye mwaramutse neza amahoro ndashimye cyane ijambo muduhaye ndumwigeme mumfashe gusenga Imana impuze n'umuhungu yanteguriye ime gukunda ijambo ryayo cyane
impe n'ukwizera gushitse ego imuhuze n'uwo muhungu vy'ukuri ariko nawe ntiyabona uje kumurondera ntaze araraba ko ahwanye n'ivyo yifuza oya umviriza ntiyabona n'uje kumurondera hari Imana imurungika wamwitegereza ukabona umenga afise ijisho rimwe mu bisanzwe ukamenga afise ijisho rirengera abanza senge iyo ufise icyo wabwiye Imana kuwo wayibwiye ukaba ufise ibyo wavuze wavuganye n'Imana uwo muntu yaje ntumwobirwa kuko aba ari cyo wavuganye n'Imana ego waramusengeye ego ako kantu niko ego umviriza rero uwundi mukozi w'Imana Everine namuvuza n'uyu ndamuvuga Shalom bakozi b'Imana ndamukiriza umutumire turabaramukije ndanyuzwe pe ego atwigishije neza kandi yigishanije ubwenge Imana imwongera amavuta amen adina musengere ndonka amafaranga yo gutunga umuryango amen Gerard Imana imuha amafaranga yo gutunga umuryango dina ubwo butumwa umengo waje ubuzaye remwe ndabusomeye ngaha n'ukuri hari ubundi bwo ku rubuga rwacu rwa Facebook umunywanyi wacu agira ati mwaramutse neza murakoze cyane ku majambo meza mudushikirije ikintu ndiko ndakunda ku bantu buno munsi bariko bahera ku majambo hanyuma bakaza ku mitwaro nibaza ko bariko bitwararika ivy'ubwami bw'Imana hame ibindi bamenye ko ari inyongera shishikara agira ati hama mudusengere turafise imitwaro y'ingwara turagwaje umupapa wacu hamwe n'umuvyeyi yavukana na mama abimakamba ku muyange vy'ukuri n'ingorane dufise mu muryango zo kugwaza cane mwuno mwaka nukudusengera Imana yiyerekana yego haleluya Yesu nashimwe cane amen uyu munanga ku matafari ati je vyaranse ko nubaka urugo umugabo ngiye ko abampevye uwundi ngiye ko akaba mpevye nabajije umuvyeyi ivyambaye ko acambwira ngo kugira ndakuronke nagiye ku mupfumu nagomba rero munsengere Imana imbohore muri zo karande kugira ndo nkuruko kwiza mpawe n'Imana murakoze amen amina byukuri n'umutwaro w'umwihariko kandi uraremereye twakira umuntu unyuranye ku murongo allo shalom Yesu ashimwe amen turamuhite mitsina ryawe amahoro ndamukire dutumire turabaramukije baba jewe ego umwigeme nukuri nanjye n'ijambo ry'Imana Imana yaheshaje amen mama jewe nasubira inyuma mu gikorwa mu nsengero kandi Imana yongera inkomezi ikindi naco ego genda kunda n'abahungu benshi basanzwe bamusengera kundwa n'abahungu benshi bakamuheba bagaca baguheba ego ngabo ntacyo kazima bagukunda ubona baza nico kiramaze uwawe azoza ko reka umukozi w'Imana araza kugusengera nawe ukomeze usenge komere wisengere ube mu ijambo ry'Imana ego munsengere nitwa Oliva Ndibubanza ego uri mazina yanje turitirano mazina y'umutumire ego arakoze cyane ego ntiwari wabyumvise ego turagusengera ibubanza ni sawa rero yigiriye yo yirutse hanyene rero ngira ko nibutsa abanywanyi bacu abakunzi bisamiriza Voix d'Espoir Ijuru Remesha bose turabaza amazina sivyo Gadina bose turabaza amazina uretse uwo Dina za kuvuga abandi ntimutwibwire turayazi uza kugira ubuntu Dina aramuvuga izina ariko abandi mwakure uvuga uherereye ucutubwira umutwaro wawe ego Yesu nashimwe rero nshaka musengere ndakwaye umugongo ikindi mpunza abahungu babiri ibyo bintu rero byo gukunda abahungu babiri hava bura bose nashaka musengere Imana inyere kubisezerano ngo bamukoze yamaze kubakunda bose kamukozi w'Imana canke nawe araraba icagomba ntibavuze ko iyo umuntu yasenze aba afise icagomba mu bisanzwe iyo ushaka no gusenga ego ushaka gusenga abo yobanza akabareka akavyihorera hama akabwira Imana ati Imana
ndashaka umpitiremwo Imana iravuga biciye mu ijambo biciye mu muntu canke biciye mu buvugishwa Imana iravuga biciye mu nzira nyinshi mugabo bakiri kumwe nabo bose bari kumwe babiri bizomugora kugira guhitamo hari gasenga agiye kuryama agacarota umwe bukeye agacarota uwundi bivanye n'uwo bavuganye cyane uyo munsi ivyo navyo birabaho rero mu bisanzwe banza kubihagarika hama gafata umwanya wo gusenga ego kirakomeye gose reka nanje ngira ico mvuze ko bariko barandika ubutumwa bagerageze babwandike mu ndome mu nyuguti zisomeka kugira ngo simavisanga ndiko niyumvira iciyumviro atashatse gushikiriza umwiyumvirira ndamwiyumvirira mu kibanza ciwe ndamusabe inyuguti zose ziheze ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana bane nawe amen kukanga munsengere cyane naraguye mu vyaha cyane kubw'umuryango mvamwo nacengwa mu vyaha by'ubusambanyi ndifuza cyane kubivamwo ariko nkabura uko ndavyigobotoramwo munsengere namanja gusenga ariko ukuntu niteze umutego umviriza umutego yiteze hakaba umugabo yanyisinye amenya buri kintu cyose ariko akazaransambanya ndagomba n'ukuri munsengere mve muri uwo mutego ico kintu n'umukozi w'Imana yogira icafashe Imana impe n'umutahe kugira ndabe ko noshobora kuva inyuma y'uwo muntu yiteze ku mutego ego niwe yabivuze neza ko yiteze umutego niwe yawiteze rero kugira ngo ubwa mbere imbere ko turamusengera ariko nawe abanza afata umwanzuro abanza afate decision yo guheba uyo muntu amusezere ahagarika ivyo bintu kuko bakibonana acakira n'ibintu vyiwe ntivyokunda umugabo abanza afata umwanzuro ahagarika imigenderanire nawe amubwira uti ndagusezereye kabisa ndahisemwo gusubira kuri Yesu umukozi w'Imana ariko aho hantu reka nje mu kibanza ciwe ego harakomeye urumva azobasubiye mu bukene kandi yabivuze neza ati kubera ukuntu umuryango wanje ubayeho byatumye nita muri uwo mutega ugwa mwawubona mubwira ikintu cyo mushoboza neza kuva muri uwo mutego kuko rumva hari utuntu twinshi azobura utuvuta abure ka kareti yahoranye abure ka gasukari abure twa turato twiza urumva ko ico kintu gikomeye ego kirakomeye cyane ariko Claudine nakubwira umukozi w'Imana gukurikira Yesu so kujya no kunywa amen gukurikira Yesu hariho ivyo duheba gukurikira Yesu ni nukiva gute mu kirundi sacrifice no kwitanga ego kandi hari ijambo wavuze irya jambo ryanditse muri Matayo gatatu 36 ngo murondere ubwami bw'Imana no kugororoka ngo ibindi byose ni iki hariho rero icubanza kugira nuvuga ngo abanza kwemera ivyo bintu akabiheba hama yamaze kugororoka gakwikira Yesu ibindi Yesu azomumenya ego mugabo abanza kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka aho hantu niho dina ntaco neza yoshika agakena akabura twaturate imera sonze amenya ati nukunyene negerezwa gutubika umukanda Imana izomusanga y'umugaburira izomugaburira ndakunda Imana nagenda kubwire ko Imana urarara ubusa rimwe ariko ntuburara kabiri ko bayabonye nawe urayereka uti Imana ndemeye ndabura ndamuhevye ndacagaguye imigozi yose ndahebanye nawe shaka wewe umbere umuvyeyi umbere vyose umbere bimwe vyose yahorama kuko Imana ifise vyose n'ivyo ujya mugabo adashoboye kumuha Imana irabitanga ikirushirije vyose izoduhuga ngo budashira ico rero kirakomeye cyane kuko ubu buzima bwo kwisi bufise aho buzoherera ikintu gikomeye kuruta ibindi n'ubuzima tuzobaho inyuma y'ubu buzima ego rero ico kirakomeye ategerezwa gucagagura iyo migozi akemera gaheba akemera ibintu byose yahora aronka akabibura kugira ngo Yesu nawe amubere
umuvyeyi amubere yavuze ko ari umwigeme ego yavuze ko ari umwigeme amubere umuvyeyi amubere umuha amaso yiwe ayahange Yesu Ego. kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abahanze amaso Yesu Ego. ntibazokwigira bamara amena ijambo ry'Imana ngo nta wahevye vyose Aha. kubwa Yesu bwo gukurikira Yesu atazobishumbusha amena mu gihe cy'ubu hari bunyene no mu kizoza ego ariko atangura ubunyene haleluya ndafashijwe amajambo y'ubwenge by'ukuri. Ndafashijwe. Kozi Imana ni mu bwenge gusa Ego. twakira umunywanyi ku murongo allo umunywanyi ngira namutebeje yari yagumye ahamagara cyane namutebeje ariko aca agaruka gato mu mwanya duce tumwakira mahoro bakozi b'Imana Mahoro. mfite umutwaro wo kugavura ngira ni ba bakozi bo mu nzu sinzi Aho basangana umudamu. Cyangwa basangana umudamu agavura umugabo abadamu nabo arenganya birashika. akaja kwipatara agasopa akaja muri kaga mbega kandi batwaramo amafaranga abagabo bakita gute ingodomoni Claudine wa muntu araje ariko uko si ukugavura dina ibintu Uko tubyumve n'ukwiba. kumwe uko n'ukwiba niba agiye mu ipantaro agatora atayamusavye kugavura ni handi baguha amahera kugenda kugura ikiro c'umuceri ukagura inusu na robo okay biratandukanye murakoze cyane wa muntu aragarutse Claudine ego allo Shalom. shalom Ndamukiza umutumire. turabaramukije cane Mfise umutwaro. ego Umwana w'imfubyi kandi nkora nsengera n'urugo. ego Basaba impanuro nyuma yaho ndagenda senga ndataramutse nsaba uwanje iyo yozana Imana ikanyereka umuco. Yozanana iyo yoza Hanyuma sawa ndasenga nsambuza nsambara telefone mu gasho. Uwo muhungu tumaranye umwaka. aho Uwo mwaka uheze yabwira ngo azovayo mu kwa gatandatu ariko n'ubu ntaravayo. aracyari mu gasho katura mu buhoza aveyo inyuma yaho tutarabonana ego nari narose nyene mbona ngo turi kumwe n'umuhungu kandi ko namurose niko namusanze waragiye kumuraba nja kumuraba hanyuma twaba dukundana ntawe niyumvamwo n'umwe ariko wowe ngiye kumuraba numvise impinduka waciye umwiyumvamwo mwiyumvisemo ego ime haba rero nagomba gufata impanuro ego yuko noguma ndamukunda kandi mpora nsenga n'Imana ati nyambara uwanje Mana agende kaba atari uwanje abambara uwanje tugumane ego me none Imana yakubwiye nkaca mbona telefone arasubiye aragutelefone aho kandi nawe ndamutuka aragaruka nyine nkamusezera ariko bakaguma agaruka nawe ukamwitaho yagomba ndabatoye impanuro yuko noguma nsenga kandi nyuma yaho ndashitse ku isezerano ko Imana yasezeraniye n'urugo kandi ndarushe ndi mu buzima buhise kuva nkiri umwana nabaye mu buzima bubabaje nta munezero ndigiranye none imbere yuko baguhanura canke bagusengera wowe mu mutima wawe wumva gute umutima wanje naho mvuga ati ndamuhe umutima umbwira ati umutima nawe ntugukundira umutima ntugukundira kumuheba oya kandi nkamuyera kuma andongora rondere umugiti komereza aho nyene rero ko umutima wawe utagukundira namwe muyera umukozi w'Imana aragusenga sinzi ibyo umukozi w'Imana asenga ariko yari yavuze ico mu gasho uyo ego Yesu nashimwe cane abivuze neza ofete hari igihe ubuzima bw'ubupfuvyi cyangwa ubuzima bwo kuranirwa gutuma abantu batamenya ico bari muri Kristo Yesu ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo niwe se w'imfuvyi ni n'umugabo w'abapfakazi ni uvuga ngo kuba ari imfuvyi ntaca mwiboherako oya hari igihe yoba yumva ati ko ndi imfuvyi kandi uyu muntu yarasezeraniye ukamengo niwe alfa na omega oya hariho ibindi reka na ko wumva hari igihe atubwiye ngo n'igihe ndabivamwo ngo hari n'igihe ndabivamwo ngo ndamutuka urumva umengo arakekeranye
arakekeranya ni vya bindi wumva ati reka ati mbega no bireka cyane kandi uyu muntu ari karandondera gutya ngasanga yampevye ndoca ntwagwana harimo kwihebura harimo kumva umengo kandi karyo yego ararushe ariko hari ijambo ry'Imana twatanguriye ko Claudine rivuga ngo ni Yesu abarushe n'abaremerewe bose baze kuri Yesu je nibaza yuko iki kibanza kinini yasizemwe uyo muntu n'ikibanza kinini yahaye ubupfuvyi yogishiramwo Yesu jewe ndavyo bikibaza afise umva Imana yaramusezeraniye urugo yego hanyuma acareshwa n'umuntu afunzwe ubu rero ntabona yaragiye kumuraba oya yavuze ko yabonye telefone ariko arasenga iva mu gasho ariko arasenga aja kumuraba agiye kumuraba yumva birakubitanye ko yego ari nawe rero gituma ubu ko yari yamubwiye ko avayo mu kwa gatandatu urumva icizere cagera mu kwa gatandatu uravyo bikibaza afise kuva rero mu kwa gatandatu ntiyavuyeyo kugeza n'ubu ntaravayo naho rero nibaza ko akeneye impanuro ndamureke ati niyo nkangiye we aca asubira akantelefona ikibazo rero ni cakindi none ko ndushe ni bimwe umukozi Imana avuga ati nawe nyene arashakekera ntaramenya ico gukora nibaza rero ko ico gukora ari ico umukozi Imana yamubwiye abarushe n'abaremerewe baze kuri nabanza afata umwanya mwiza wo gusenga nico ico asenge atekanye asa n'uwavyiyibagije hanyuma arindira igihe c'Imana kuko ntazi uwo muntu ngo azova ejo canke hirya y'ejo ari gihe yoguma yanka abandi Imana imuzaniye kandi usanga ari bo nabanze rero akure mu mutima hanyuma nk'uko umukozi Imana yabwiye umwe wa mbere afata umwanya wo gusenga abirekera Imana ariko Claudine tukiri ngaho hari ibihe ugeramwo ntashobore kwisengera yego umaze kuba wabaye muri ivyo bintu ushobora we kwisengera ngo ushobore gushika ku mukozi Imana aramusengera kuko uba ufise ibintu vy'ibishobisho nico gituma ucubihe nk'ubuje wo mutwaro nka cyanda kuzanira Claudine uwiremeke kugeza wewe Imana igize icikoze kimidu isambuye canke inyubakiye nico numva je no mufashe na cane iyo muri ibi bintu vyo gusengera aba bazokubakana urabona ko benshi abana b'abakobwa baba bafise confusion baba bafise gukekeranya batabona neza ico gukora mugaragenda kugira ngo iyo usenga ufise umuntu muri kumwe ntibikunda Claude biragorana ugu musengera wa wundi nyene uheza gusenga mukaca muja kubonana uheza gusenga ukacubona telefone hari nayo uheza gusenga ubonye telefone aguhamagaye ngo nunyene kwera nkejeje gusenga ariko sivyo hoya sivyo mu gusenga ubanza gukata ibintu byose yego ubanza gushira hirya ibintu byose hamukaja ahantu nuvuga mu bwigobeko kugira ngo wumve Imana ivuga kuko ukiri kuro byumva bijya ukira ahantu hasanzwe uguma wibaza ngo Imana yavuze mugabo atari byo mugabo wamaje byose ukabishira hirya ukegera Imana cane urayumva Imana iravuga kandi ntuhusha kuko wafashe umwanya wo kuyisiguza nayo irakwiyereka kugenderera mu buryo bumwe canke ubundi umukozi w'Imana Dina arakoze ikintu gikomeye hano bokuramo nibaza ko arico giteza ibibazo nuko ukuntu dutangura gusenga ari uko hari uwahari urumva ko vyoroshe cane ko ivyiyumviro biguma kuri wa wundi gacu usanga ntiwahaye akanya keza Imana tubandanye nibaza rero ko bariko badukurikirana bakeneye abo bazubakana bariko barumva urufatiro nico gukora ucambere umuntu aragira ico akeneye ico ashaka hanyuma agaca asenga imbere yuko abona cakindi hanyuma mu gihe kija cabona ko atagukekeranya kuri yego umunywanyi ku murongo allo Allo umunywanyi yamaze kuva ku murongo turabona ubundi butumwa uyu muntu akundanye n'umuntu afise imyaka amurusumvye imyaka 12 rero avuga ati abandi bose dukundana barabansambanya haje uwundi rero mugabo arakuze arandusha imyaka 12 mugabo ati we ntameze nkabo arahumuye ati kandi yo abonye ndi kumwe n'abandi aca ndondera kampanura none ngumeko aho rero
none yamurusha imyaka n'umusore bigaragara ngira ngo ari ntiyashoboye kuvuga ntitutse ko ari umusore canke ari umukobwa muga ko biri kose uwo bari kumwe amusumbye imyaka ukanyibaza ko atagitigiri c'imyaka y'ababana oya nta gitigiri c'imyaka y'ababana niyaba akwije amakriteri yabwiye Imana kuko icambere imbere ya byose ku muntu yamenye Yesu n'umugabo akijijwe umugabo akunda Imana amurindi cyaho urumva ko akaze ngo niyo abonye agira acomo camubwira ati ngo icara sone urabona ibibi n'umukozi w'Imana camushira ku mustari kandi Imana imuheza yego Imana imuheza agenda kuri uyu muntu ega marayika Imana yamurungikiye amurinda nto yego ndumva yo mubera umushinga ntahe mwiza kuri nagumeko amen kuri nagumeko nakomereza aho nyene yego nakomeza aho nyene imyaka sikibazo allo Yesu ashimwe ashimwe rwose ndabaramukije mu izina rya Yesu amena nanjye bisa umutwaro amen ndashaka mudufashe gusenga dufite mwene wacu turabyara afite arenze imyaka 5 atarabyara yego ndashaka mudufashe gusenga yego uzamukoze yego nukuri Imana ivyumve amen bizogenda neza hari umunywanyi yanditse ijambo ku rubuga rwacu rwa Facebook mu nyuguti nini zimwe wavuga ngira ngo yavyumvise ukagira ngo yanditse menshi yagize ati ijwi riremesha mu nyuguti nini ni ijwi riremesha yego urumva umuntu ngira ngo yafashijwe yaremesha koko yego riremesha gose nukuri uraza bamaze kuremeshwa ngene bangana ni benshi yego hariyo ndiko ndabona masari karagenda nanje mbatanya nzanda sobora ubutumwa ni Bonisi sobora Bonisi umunywanyi wa nyuma yakura muri kino kiganiro turamuha ikaze n'ubutumwa bwa nyuma bwa Bonisi dina pana babiri numwe yakura reka uwakura ngenda ndamwitabe allo shalom mugabo nta mugabo twaye bwaro ndamukiza umutumire turabaramukije mahoro ndikunda kubona rero yego Imana kubona undi muzima yego me amen mbe ari da Claudine nari da mwahora he yo ni Claudine na Dina mwahora he yo nukuri twahora ngaho ubwo bari waraduhevye waradukumbuye ego ko nayo kakera kumbi kijyanye ke ndumva kukumbuye ari da cyane ariko na Claudine ego nutahe nari da ndamutasha muheza gigo kandi muto mushyire mu banwa cyane agasabye kuva kera nukuri wowe uri mu banywanyi bo ku mutima hereho emwe ndakwanditse mu gitabo mbere ndakwanditsira igira kenshi rega wowe uri umunywanyi w'imbere andisa kandi afite nimero ya WhatsApp nawe mukoresha imwe nabandikiye dukore niyo nyene uzura twandikira reho nukuri uri umunywanyi w'imbere wewe nangira mwarameze oya twovyubahuka mbere ugira umunsi mwiza na bienvenue ngo nutahe na Florence mugiye umugisha twese arakoze cyane Leonce umunywanyi wacu wa nyuma yisabira kuba mu gitabo c'abakunzi kandi twamwanditse ubutumwa bwa nyuma hari bwo warose cyane nyuma ndabufise yego shalom ndumwigeme ngo wajije muramo kazanje ari muri koma kandi araremvye yego nta namahera dufise muhira maboko wanje yiheweye cyane n'umufasha wanje mu dusengere ngo butumwa kuri Bonisi buri kwiye tubanze twihoza amafaranga Imana idukiriza uwo muntu ari muri koma umukozi w'Imana abarushe n'abaremerewe baze kuri Kristo abaruhure biguciye ko rero uhamagare Kristo ugire nka babandi ngo batobora hejuru ngo baratobora hejuru ngo bururutse inderuzo tugusabere mu kwizera wururutse inderuzo ucugira nka wa munyamibembe ati asanga ukunze mwana umumano Yesu ati ndakunze humano iryo rikaba ijambo yego bakoze rero abanywanyi bacu baduhaye ubutumwa bwabo abatwandikiye abatwakuye mwese turabakengurukiye mukozi Imana tugira dufata kanya ko gusengera imitwaro yose twakiriye hampande y'imitwaro twakiriye hajya hariho ubundi butumwa bwinshi cyane Dina tasomye bivanye n'umwanya hariho n'abakiriko bararondera umurongo abo nabo mubasabire umusengera iyo mitwaro mwibuke n'abandi tudashikiriye ubutumwa bwabo mubasengere
amande y'imitwaro y'abanywanyi bacu muraca musengera Imana yaduhaye hanyuma muce musengera igihugu cy'u Burundi amuce musengera n'ishengero nk'umugeni wa Kristo aha rero si hariya gusa ni kumwe Paulo yavuga ati gihe cyose yo musenga mwame musengera abandi bera muca musengera ahantu hari umugeni wa Kristo hose turabaha ikaze kugira ngo musenge Imana. Ego reka imbere yuko senga numvise mu mitwaro yatanzwe abantu benshi by'ukuri bararushe ariko iri jambo ry'Imana aha muri Matayo 11 ku murongo wa 29 hari akajambo gahereza reka ndahasubire mu cyo dusenga 29 haravuga ngo mwiremeke ingogo yanje ngo munyigire ko kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima ngo namwe aka kajambo niko shaka ngo namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu nta handi atari kuri Kristo Yesu nta handi nta wundi aruhura nta wundi atanga amahoro hari watubwiye yuko ashaka amahoro yo mu mutima nta wundi atanga amahoro yo mu mutima ashitse ibindi byose umuntu yokora umuntu agumana inyota ariko amahoro yo mu mutima atangwa na Kristo nibikomere umuntu yakomeretse umuntu yaciye mu bintu bitandukanye bibi nta wundi ashaka kubimukiza atari Kristo uko ijambo ry'Imana yabivuze reka rero dufate umwanya wo gusenga kuko ndabona umwanya uturega ego ndizera ko abakunzi bacu n'abatwakuye bose bari hafi kugira ngo tubasengere reka dusenge data mu izina rya Yesu Kristo ndagushima nyene ububasha bwose n'icubahiro ndagushima ku ijambo ryawe uhoraho wadushoboje uno munsi kugira ngo abaryumva bagire ico mana ico ribakoze ko mwizina rya Yesu Kristo turizera ko vyabaye waravuze ngo muze abarushe n'abaremerewe uhoraho ni wewe wenyene ushoboye nta yindi mana ihwanye nawe ni wowe ushobora gukiza indwara ni wowe ushobora gukiza ivyaha ni wewe ushobora nyene ububasha bwose gutanga abana ni wewe nyene ububasha bwose ushobora guhitiramwo neza abifuza ingo nziza kuko urazifise kandi urazitanga nyene ububasha bwose ndasengeye abigeme batwakuye batubwira yuko bafise ikibazo cyo guhitamwo uri Imana ishoboye byose uri Imana uhambaye uri Imana uvuga mu buryo bumwe canke ubundi ndabasengeye aho bari ngo ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe mwami bubagenderere uhoraho bahanga amaso wewe no muri mahitamwo yabo bahanga amaso wewe kuko urugo ni institution yawe kandi n'ahantu hakomeye nishure n'ahantu umuntu azovamo aja mwijuru canke aja handi canke aja mu muriro rero ndashaka mwami ngo bashoboze kugira ngo bagira amahitamwo meza amahitamwo azobashoboza kugumana nawe azobafasha kuguma bamatanye nawe mwizina rya Yesu Kristo bamenye ko ari wowe Mana utanga abashinga nawe beza ndasengeye Mana ababoshwe n'ivyaha ni wowe ubohora mwizina rya Yesu Kristo ndahamagaye ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe Mana bubohora ivyaha mwami bwa bundi bukuraho inyota y'ikintu cose ngo bamare inyota hari watubwiye mwami ko yisambanya hari watubwiye ko ubusambanyi bwamuboshe uhoraho umubohore mwizina rya Yesu Kristo turasa umudayimoni aguma amugenderera mwami amwereka ivy'ubusambanyi bikaguma bimwizingira ku mwanya wose mwizina rya Yesu reka yakira kubohoka uhoraho akiri kwa rumva rino sengesho ahari mwizina rya Yesu umushoboze kuvavanura mwami kumaramaza gufata decision yo kugumana nawe mwami umushoboze kwa masoma ijambo ryawe umushoboze kwa mavugana nawe biciye mu gusenga no mu gusoma ijambo ryawe kugira ngo bikunde aneshi icaha mwizina rya Yesu Kristo uri Imana ishoboye uri Imana ihambaye uri Imana itigera inanigwa ateri intambwe yo gushika kuri uru rugezo kurundi rugezo rwo kubana nawe kugira ngo bikunde icaha akineshe Mana turasengeye umuntu ari muri koma
Ego. mw'izina rya Yesu rya Kristo Yesu Kristo. uri Imana ukiza wowe n'urupfu rurakumvira ku munsi ugira kane wahamagaye Lazaro uramuhamagara uramubwira ngo Lazaro arakumva ari mumva yapfuye arasubira bamuzima. Mana turasengeye uyu muntu nta zina ry'iwe baduhaye ariko wowe uramuzi aharyamye uramuzi umusego ariko urahazi turarungitseyo ububasha bwawe bwaba ubushobozi bwakuzura mu bapfuye mwami bumubeko muri kano kanya nyene ububasha bwose n'icubahiro umuvyure kurujya musego umuvyure hajya ahantu hari umukize erega abaganga baravura gusa ariko gukiza n'ukwawe uri umwami w'abami uvuze ijambo rimwe byose birakumvira. Mana umukize turamwatuye kugukira turamwatuye kugukira turamwatuye kugukira mu izina rya Yesu aharyamye siho yagenewe ariko Mana reka umushikeko umugenderere kandi azogushima kandi turizeye kuri Imana turizeye kuri Imana muri kano kanya turizeye ko hari kibaye mu izina rya Yesu Kristo ye n'ububasha bwose. Turasengeye uyu mwigeme yavuze ko afise umuntu afunzwe uyu muntu afunzwe mwami mu izina rya Yesu turamusengeye kugira ngo umugenderere hari ahantu hari ahafungiwe ntaho tuzi ariko wewe uri Imana ubera hose icarimwe uri omnipresent umugenderere by'ukuri nimba ari we mushinga ntahe wamwandikiye nimba ari we mushinga ntahe wifuza ko abana nawe Mana ubikore kugira ngo afungurwe kugira ngo arekure yidegemvye uri Imana ihambaye uri nyene ububasha bwose n'icubahiro. Mana n'abatashoboye kuvuga ku telefone abatashoboye kwakura hari abatarose umurongo hariho abagwaye badashobora kwakura bari mu bitaro bitandukanye hari abadashobora no gukura ku munwa kuvyo bariko baracamwo kuko hari ibintu umuntu acamwo Mana ntashobone no kuvuga ariko akaborera indani ariko wewe muri Yesaya 61 igice ca mbere wavuze ngo vyakuzanye ngo waraje no gutubika imitima ibabaye imitima imenetse. Mana turakweretsa abantu bababaye turakweretsa abantu bafise agahinda ko mu mutima ni wowe ushobora gukura agahinda ko mu mutima ni wowe ushoboye byose. Waravuze ngo muri Zaburi 23 ku murongo wa 4 ngo naho twoca mu mwonga w'igitutu c'urupfu ngo uzobana natwe. Hari abantu bariko baca mu bintu bikomeye hari abantu bumva baremerewe cyane nyene ububasha bwose ni wewe ushobora kubaremurura ni wewe ushobora kubagenderera aho twebwe abana b'abantu tudashika wowe urahashika nk'Imana. Ndagushimiye kuko uri umwizigirwa ndagushimiye kuko uri Imana nziza wewe imibabara abantu bacamwo urayizi kuko nawe warababajwe waraciye kwisi urazi ingene isibabaza urazi ingene isimeze ntitukubwira ibyo utazi ariko tukubwira ivyuzi. Rero turakwinginze Mana gugenderere abantu bawe ugenderera abantu bawe abasubiye inyuma mu izina rya Yesu Kristo wongere ubasuke nk'inyota yo kuba mu ijambo ryawe yo gusoma ijambo ryawe buri munsi no gusenga no kuvugana nawe nivyo bizotuma baramiriza wongere ubasuke mw'intege wongere ubasubize mw'intege wongere bahaguruke bashishikara urugendo. Urakoze nyene ububasha bwose urakoze kuri Imana yacu yumva kandi Imana yacu yishura ishimwe n'icubahiro bibi vyawe niwe bidashira kandi turizeye ko ivyo twasengeye vyose bikoretse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Mukozi w'Imana reka ndagukengurukire kuri no sengesho ryiza ku bakunzi b'ikiganiro Prayer of the Week amasengesho ya burindwi nizera ko mwagize kwizera ko ivyo dusengeye twabihawe. Mukozi w'Imana gire ko ndabakengurukira kwa mwaritabye ubutumire bwacu. Murakoze cyane nanje ndabashimiye kubona mwari bibiriye kuntumira muri hano ku rubuga rwa Voix d'Espoir muri radio Ijwi Riremesha. Yego nizera ko hanyuma muzotwitaba. Yego murakoze cyane reka nshimire abakunzi bisamizi Voix d'Espoir Ijwi Riremesha na cyane ababanye natwe muri kino kiganiro Prayer of the Week amasengesho ya burindwi aho muherereye hose umwami Imana bagirire neza bahezagire abarinde abazigame azigame ni
n'ibyanyu shimire abadufashije mu buhinga bw'ivyuma engineer Bienvenue Nkuru na Vianney Sabiyumva hamwe na Florence Iyamuremye bakoze cyane shimire mugenzi wanje Dina Kwizera twagiranye ibihe byiza mu kiganiro ndagukengurukiye nanje ndagukengurukiye cyane Claudine Nibitanga nkengurukiye n'ababanye natwe muri kino kiganiro Imana bamugisha amen murakoze cyane mwese umwe wese ku gikorwa yakoze muri kino kiganiro kugira kigende neza ndabashimiye cyane tukaba tuzosubira mu kiganiro cy'ubutaha Claudine Nibitanga Dina Kwizera bye bye. Prayer of the week. Prayer of the week. Amasengesho ya buri ndwi kuri Voix d'Espoir ijwi riremesha.